ngo ngenda guteramira ahantu ku kabare mfise k'umugambi kuko je ngira ama marketing bahita kuri Do Heritage imbere ya Splash niho nakubitiwe hahandi mwabona na meneka umutwe nakubiswe n'abahindi babiri hamwe n'abarundi bane nagwanye n'abantu batandatu vyagenze gute tugwanye sinari kugushobora abantu batandatu ndaduza amaboko ariko babandanya bakubita no mu mutwe n'indembo hagira Imana hararengana umuntu uyo muntu araja gutabaza abapolisi bo ku kiraro baraza barantora hama bagukubise yego ndikunda va amaraso kujya kwa Yezu kujya kwa Yezu amaraso yuzuye ni donc n'udufotono tubaha hama ndagenda muri Kira Hospital hari mu bucagucagu bwa Lodis dimanche baranshona Lolilo niwe yampaye lift ariko arambwiye ati urangurira igitoro ndambwiye ati sigitoro cyonyine ahubwo kugira wicare naho hantu ndagusorora ndaguhaya kandi rero yarambwiye ati je nta vyama facture proforma umpayabona hama rero ndamubwira ati jewe reka ngende ndagusabire bayongere ku ideni ganira n'umupatron wa Bujabom ndambwiye Lolilo kugira icare ngani 250,000 arambwiye ati tugira tuyamuhe candata ntaje bujya mu gatondo ka kare nazinduwe na Lolilo mala yaje nukuri ibi bintu sinari kubivuga ariko iciza nuko vyose vyaheze neza Lolilo arambwira ati spokes banasemaga uko escrow mia hutaniweza leta pesa yangu unabisikia reka ndabatera inkuru sinzi ko vyose no bivuga ariko yaratera utuntu twanje twose two mu nzu aga televiziyo ventilateur pasi ekran utukamera tuca turagenda kuri zone adushira mu modoka ndamubwira rero bigenze buhoro Aspox mimi nimekonsome pesa nyingi jewe wagiye kunsorora njanye n'abantu bari ba Loliane bajejeje nini n'abandi kuba ufise igikomere mu mutwe naho nyene kuba ufise umwana wa emu akeneye amata kuba uri kurarenganywa uri mu gasho vyaratumye ngirisha vugishe ndavuga amajambo na ka depression niho kazananye hama na maser yabonye neza ko shora kuba afise ikibazo cyo mu mutwe acanjana kwa Dr Sakubu hama umudoktere n'umuneo-psychiatre aravuga ati uyu muhungu atanyoye imiti vyihuta muramutorera kwa Rojanti mu mutwe hajya twese tugendana ingwara sinovuga ngo turasara n'amadogre dusumbana ni benshi banywa ijyami bo dufatire nko kwa Nerina tubona ko neza mu mutwe amba bari reframe ugiye uja ku mu psychologue cyangwa je kwa Rojanti ntibo musiga erega rero hari abantu mita ko arabasaza atarabasatse ofete ibi bitoro byonyene byo sarisha abantu Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muri yose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muririye. My name is Frank the answer in Magic Channel TV ndaguhikaze wose uko dukurikirana uri kudukirekana uri mu Burundi uri mu Rwanda uri muri Kongo muri Tanzania uri Buraya uri muri Amerika Australia ndetse mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ndaguhikaze cyane Magic Channel TV turi n'umunsi udasanzwe atogira mu bwo kwakira umuvugizi begana umuvugizi w'abandi the spokesman benshi mwaramukunze mu ndirimbo zigiye zitandukanye Ayi nindi yangiriye nabi turaza kwigarukako. Karibu sana. Asante sana Franiki, asante sana Magic TV. Yeah, karibu sana kuri Magic. Antukana twareze kitari gitonye. Cyane gose vraiment. Kinini. Mwari mwaramevye. Oyi ibihe urazi ko bigoye. Ibihe urazi ko bigoye cyane. Aho karibu cyane nibaza ko n'abantu kandi baragukumbuye gose. Ubaramutse abakunzi bawe. Ndazi ko abakunzi benshi cyane.
murakoze cyane jewe nashaka kuramutsa abakunzi ba Magic TV abakunzi ba Spox abariko baradukurikirana ntimwibagire kugira subscribe kandi commentaire vraiment tuze kuzibona. Yes commentaire nyinshi nabona ko ari n'ikiganiro kidasanzwe aho areze igihe kinini udakora ibiganiro ariko kandi ni nyuma y'ibihe binininya n'urugendo runininya rwa Spox turaza kubigaruka cyane mu rugendo rwawe Spox yararonse ma opportunité menshi yo kuja hanze gutembera yo kuja kwiga ubuzima bwa koko bwarabaye bwiza arongera agaruka aja mu mwuga wo kumenyesha amakuru uno munsi Spox tumuzi cyane mu mwuga wo kumenyesha amakuru umuziki n'umusminga yarukiye gatonya ariko kandi muri ivyo onya turaza kugaruka kandi nyuma kugira ngo tuze kuraba muri ivyo bihe byose mbega nibe ibintu byamuranze Spox cyane cyane mwuga wo kumenyesha amakuru urace kuma televiziyo atandukanye ndetse koko ibikorwa vyawe byari byiza cyane gose uno munsi uraje no mu evenement bitandukanye ndashaka tuze mu mwaka wa 2023 n'umwaka wa 2024 ndashaka ko mu mpera ndetse no mu ntango wabaye umwaka umeze gute mu mpera za 2023 n'intango za 2024 hoho nari naravuye kuri BTV waravuye ego ariko unkundiye no subira inyuma gato nkakubwira aga petit parcours au fait 2013 2014 amakermesi 2015 ndasora indirimbo y'ababo bayundi wo bukunze kurusha abandi ariyo yahavuye itwara Isanganiro Awards muri 2016 ndibuka ko natsinze ntari mu Burundi ndaza mvuye muri Kenya hama ndatora trophy yanje ndasubira muri Kenya 2017 niyo nagarutse mu Burundi sohora album hari kuri Star Hotel yitwa ndakumbuye iwacu irimwo zandatemutse zose 2017 hama ndasubira muri Kenya ngaruka muri 2018 muci ariho naciye ntangura umwuga wo kumesha amakuru kuri BTV niyo televiziyo nyene nakozeko kandi nashitse mpezagirwa natanguye ndi chef de programme mpeza ndi chef de programme hajya washitse uri chef de programme atari navyo nashitse ndumumenyesha amakuru ntwaye ikiganiro citwa PPF show chambere nene nagikoranye na Masterland hama nyene televiziyo mbonamwo vision ya televiziyo aravuga ati rekana na Kenya reka dukore hama nanje ndakora turakrea ibiganiro bitandukanye bijya byose mwabonye za B News za Top 10 hama ni kuva 2018 septembre gushika 2022 février ariho nasezera kugira nkore Dushi Entertainment iduge en fait yarakora ama top 10 Magic TV ndayibuka ko twabanye vraiment ama top 10 nka yose ndamuramutse Ange Minouche yaba ari mu majiri guharura yaramperekeza mu bintu byinshi vraiment vya top 10 ama edition nka 6 yose rero niho naciye sohoka muri 2022 hama ndatangura nk'umu entrepreneur muri Dushi Entertainment ntunganya ibiteramo ngira ama publicité y'amashiramo atandukanye inyuma yo ngaho nararonse n'abandi ba partenaire tugakorana za Greater Vision hama za Coffee Planet n'abandi hama rero novuga ati 2023 niho warumba jije 2023 yatanguye donc hariho gishasha Spox agomba gufonda umujyango kubera ko hariho gishasha nyene ucuvyumva hama birangira uyo mwaka bidakunze wagomba gukwa nagomba gukwa ngire na mariage muri 2023 nibuka ko vraiment nasoye save the date hari nko mu kwa gatandatu cyane mu kwindwi sindavyibuka neza ego hama birahinduka mariage ndayisivya kubera ko hari imanza zibiri nimirije rwari urubanza rwa mariage hakaba n'urubanza rwo kwitegurira ikibondo imfura yanje rero jewe nasanze urubanza runini ari ubwo bwo kwitegurira umwana turabivugana n'umufasha hama turavuga ko twokwite ntivyari vyoroshe vraiment ntivyari vyoroshe twamaze gusora save the date imiryango iri kiritegura kuri kote zose yabaye decision itoroshe ariko narashoboye gusaba ikigongo abona babaje kandi n'ubu bambabarire ikintu gikomeye
yari ujya mwana yeah ubu yarabonetse afise amezi 5 uno musafisa amezi 5 Yego. ibintu bidakunda gushika nugusivya urubanza si tugo gukwa kugira mariage ni ibintu bidakunda kuba cyane gose muri mwege vyaraboroheye gufata iyo ngingo hama kubavyeyi feedback yabaye igihe kuko biragoye kumva abavyeyi b'umukobwa bari barindiriye ko muzoza gukwa mugahabwo bakumva ngo no rekabwo twitegurira umwana abavyeyi bavyakiriye gute ntivyari vyoroshe ntibavyakiriye neza ariko barashaka kandi kuba barabitahuye ku rundi ruhande burya abantu bakuze baratahura umukobwa vyaramugoye ariko nawe nyene nibaza ko mu nyuma gato umwana agomba aboneke ndibuka ko yambwiye ati vyose aba ari umugambi w'Imana ibitakunze ubu bizokunda no hanyuma ego ntivyari vyoroshe je nase gutwagwa n'agakuku ariko rero biteguye icumviro cyo kugira mariage cavuye hehe kwanza cavuye kubera ko umukobwa dusokana ambwiye ko yibungenze afisinda hama na jendi muri abo bana bavutse muri ubwo buryo wanashaka bihakanwa na base ariko je sinihakanye umwana kandi nabona ko vyo bavyiza nciye nterite ku muryango tukagira mariage ariko mariage burya ni ceremony gusa mariage ni ceremony sino mariage ni nyuma ya mariage ya vrai ni nyuma yes ivyo rero bizoba heureusement ko tutabana yes ego ubu ntimubana ntitubana ego yes ivyo byose byarabaye feedback y'abandi bantu basanzwe wakire feedback bimeze gute turiki umujyango havuzwe vyinshi ntavyo na Spox yagize ibintu yahenze umukobwa w'abandi oya havuzwe vyinshi cyane havuzwe ndavyibuka ku mukobwa vyaramubabaza situ bakavuga Spox yasanze imbanya atari yiwe canke umukobwa yasanze Spox afise abandi bana havuzwe vyinshi ariko canke ngo Spox basanze atari sehuye ntari sehuye mu bintu vyiwe ofete baravuga ko basani tutubaka je nzobereka karorero keza sinashatse kuba nk'abajya bubaka bakabivamwo hariho abantu bagira ama mariage bihuta kandi ugasanga après 2 ans baravanye canke après 10 ans ariko je nibaza ko nivyashika tukubakana n'ujya twavyaranye ruzoba ari urugo ruri diable kuko twaciye muri vyinshi bitandukanye yes kuba ku rugo no kwitegurira kuba ku rugo no kwitegurira umwana ni cyo gikomeye muri ivyo bibiri kwitegurira umwana nico gikomeye ivyo ego ariko ashobora kwitegurira umwana uri kuruba uri kwategura urugo oya vyose bisaba uburyo hama ntimwama muvuga ko mariage ari bitunguka oya birunguka ubu vyunguka gute samahera uha abantu inzoga bakanywa bamwe bakaguterera abandi ntibagutere mu nyuma blessings zirazamuka ego cyane rero blessings n'umwana na jewe 2024 nayitanguye neza kubera ikibondo natanguranye imigisha niyo mwabonye ntegura ama top 7 ndonka ama sponsor muri Bujabu mu nyuma nkaronka n'ahandi ntarinze kuvuga arivyo vyatumye no gufungwa hama hagira n'ibibazo bitandukanye mwumvise 2024 obaye umwaka mwiza mu ntango mu ntango z'umwaka wa 2024 wabaye umwaka mwiza umuhungu wese umuvyeyi wese aba yipfutse le 2 février naronse ikibondo uraronka ikibondo le 11 février nkora evenement ya top 7 kuri Bujabu Fizone yatsinze muri Sekira Dudu atsinda muri gospel le 14 février nkora yindi evenement kuri New Force Bar aho se nta kintu sinahomvye shobora kuba ntungutse cyane ariko sinahomvye yes waronse ikibondo ubuzima bw'inyuma kuri nk'ikibondo waronse imigisha myinshi abantu barakwizeye bandi baragusponsorije benshi baragushigikiye muri rusange kuko ya top 7 ndibuka ko haraje abantu batari bake barashoboye kwishigikira ariko inyuma yaho ibihe vyabaye gute gushika no munsi aho Spox yaramaze presque amezi 5 atamuntu amubona ataza amakuru yiwe ata telefone ata kintu na kimwe cha Spox womenya byarimeze gute kubyo tubana amafoto mu nyuma vya vrai ariko arugente byagenze gute byatanguye gute bigenda gute sishaka kubivuga ko vyinshi ariko kandi ni bisanzwe yes kubera ko abantu barakenda abantu baragukunda Spox nukuri abantu baragukunda cyane barakenda kumya
yarari umuvugizi wacu je narashikiwe n'ibibazo aha ofete kwanza nagiye kubita yari nk'inzira y'umusaraba kandi biratahuritse ni aho ubonye Karema na Muzira Ramazani bihura nibisanzwe yewe hama Ikarema itangura kuri Sevalent ibyo bintu ofete ni ibintu na jewe ubu ndiko ndabitahura mu nyuma uravyumva yari inzira y'umusaraba jewe naragize amahirwe ukunyene nubahuka seruka namaze kubaka icizere mu bantu burya dusha entertainment birakomeye nukuri kwimana bafite abantu bakwizeye nukuri babe baki kandi rero sinabake vraiment ko ma sponsor yaronka nukuri ndashima hama rero nararonse amahirwe yo kwakirwa ahantu hakomeye hama n'umuntu akomeye kandi arambwira ati kora donc ndamwereka evenement yitwa abakenyezi mwubahwe murashoboye nakoze l'année passée le 29 mars muri Arena nayikoze ata sponsor nimwe mfise muri Arena nari mfise sponsor ngira ya Arena gusa ariko uyu mwaka cha numva baransponsorije barambwiye ati aya yokwira ati ego cyane ati ja ku kivi zanikete hama nanje nja ku kivi umwe wese afise ukuntu atunganya evenement sivyo je evenement yanje y'abakenyezi ntiba le 8 mars iba le 29 le 29 hari vendredi le 31 hari dimanche rero naca mvuga le 29 yari nka twebwe abakirisu le 29 yari zijya vendredi saint hahandi Yezu apfa hama kazuka dimanche kumusugira gatatu donc tuba turi mu kiriyo niko novuga na evenement nari gutegura kandi na Muzira Ramazani oyaye nabari muri asansi bajyaye tuba turi mu Karema tuba turi mu rugendo ijya misi 40 ego rero ikintu kihari jewe navuga ko evenement yanje izoba le 31 mars vyari biteguwe neza abatumire bari babiri naho ntari bwabarondere kandi akanoti kari kahari wari umugwi MTC niwo nari kurondera na Chorale Saint Dominique hama rero ivyo byose vyari biteguwe ariko je nashatse ko urugendo ndarutangura le 8 mars nubwo hari ama evenement menshi hari ya kwandeka tubane bafizo na banatasha niyo bari ni Force Bar abaririmbyi bose niyo bari Kigingi kuri Zanzi Etoile du Centre muri Arena hari je nashaka candiyumvira kandi rero uko kuri reka ndakuvuga kubera ko hariho nk'umuntu yihaye kuzaravuga abantu gacafuza amazina y'abantu si vyiza samva Spox no mu escrow Spox yasaze aho gasanga yabigizemo uruhara urabitahura jewe ico gihe le 29 duce mu migani yego ndabivuga gusa peut-être sinzobandanya nkora ibiganiro vyinshi ariko bike nzokora iyo le 8 mars mvuye gutanga nikete narakoresheje uduhera duke nari mfise ndavuga ati hari umuntu vraiment afise influence yitwa Nelinat kandi abantu benshi batizera kandi yoba akeneye udufaranga ndamutelefona namubwiye ati uri he arampa adresse yo muhiri wabo ndagenda ndamubwiye ati jewe nashaka kugira ka evenement gatoyi kuri Bujaboom aho tuza kwakira abaririmvyikazi nari navuganye n'umujeha waho n'umupatron ko bangirira reservation ya 2 millions kandi nayo naberetse byose ukuntu bipanze n'amahera ryarazoboneka ukwezi ntikuboneka twe dukorana n'abantu hariho ama facture pro forma arakora hama abantu tumaze gukorana twategerezwa kwizerana nta kwezi kwari gweze dukoranye kandi vraiment nta bintu vya écrit twarinze kugira ndababwira ati gira reservation ya 2 millions hama izo ukuntu zigabuwe ni 50 femmes hama mwese ni 40,000 mvuze 50 femmes bo muri entertainment ni ba Estanishi ni ba Natasha ni ba Meili ni ba Ozil
niba urabitaho yes niba abakenyezi kakeli bose bari muri yego entertainment, vrema yes. navuga ati bose ntibokwigwa ariko senkana baraza kubaboneka kandi bazoshimira uwabahaye sponsor si Spox kandi bazoba bari invité bose le 31 mars aho bazoteramishwa na MTC na Chorale Saint-Dominique hama ibintu bigende neza igiteramo cari kuzobera swat kuri Buja Boom canke kuri Arena naca ntegerezwa kuvugana nabo kandi kwinjira yari nk'amahera 70,000 ariko konsoma mwaya ibintu nk'ivyo byari biteguko le 8 mars rero niko kuca nja kurabana Elinat hama aranambwiye ati jewe Spox ndakwizera ifumpe na make ndambwiye make nangaye tuvugana 200,000 ngo mpa make nca ndamuha 40,000 urabitaho yes cha turavanga ndanamubaza ushaka mukorane nande simbizi Juste Gaël Christian Xavier ambwira ati je shaka Christian Xavier tuca tugenda kwa Christian Xavier yarafise ikindi kiraka kuri New Force Bar arambwira Spox peut-être ndaza gushigikira kandi jewe skendisha n'amahera imbere ariko nta mahera imbere jewe twakorana yemera kwa kungirira facture pro forma kuko na jewe na hantu ndabidepose urabitaho yes aho za EGM naragi EGM urahazi yes kugenda nkakoresha ibintu vya 500,000 bakandekura ngagenda bankama facture pro forma ndayifise nga ubwo nubusazi oya Arena kugenda nka consoma 1 million nkaka Kelly 40,000 Edwige Mbonima 40,000 naka 40,000 nkasororera Bendios ya Arena na Etoile du Centre Rantan DJ zo duhuye 10 urabitaho aba security kuko niho nahezagiriwe muri Arena kuba vraiment uyo muntu ntarinze mvuga mu izina yaravuze ati 10 million twoziguha nuko yabonye l'événement yabaye muri Arena l'année passée aho nari natumiye Eden Banga naba donc biriko kuri YouTube rero tuca turagenda na Elinat ndahamusiga ndamubwira ati ujeje kwakira uwuza nga anywe kara we banzu igicu ushaka hama nta urenza 40,000 nico jenchanja mu vyo kuja kurondera abaca baza ntwaye invitation ya Michael de Mission ndibuka ko navugishije Edith ni vice wa president ndumva ko muri Amical hari 26 femmes 26 artistes rero ntibari bwakwire senkana naca ntegerezwa kuja muri Arena nkabasangaho nabo ba Edwige naha bakakeli sinari umusazi sinari ziranotse ku buryo nsororera isi yose ayo mahera n'umwana wanje yarayakene ariko nari ku mugambi w'igihugu ndagenda muri Zanzi ndavyibuka ko hari huzuye n'abakenyezi benshi bari hanze kandi kwinjira yari reservation ya table ya 100,000 kwa Kigingi ndibuka ko nabwiyeje hawaho ati nukuri ndashaka kwinjiza abantu kandi jewe nsororera arampa uruhusha n'umusekirite ndinjiza abantu bakenyezi bari bankiwe kwinjira naho hatatu nakore ca ndagenda ndaryama ariko twari narasubiye no kuri Buja Boom kugira ndabikuna ibintu vyifasha njanywe na Lolilo niwe yampaye lift ariko arambwiye ati urangurira igitoro ndambwiye ati sigitoro cyonyine ahubwo kugira wicare naho hantu ndagusorora ndaguhaya kandi rero yarambwiye ati je nta vyama facture pro forma umpayabona hama rero ndamubwira ati jewe reka ngende ndagusabire bayongere ku ideni ganira patron wa Buja Boom ndambwira Lolilo kugira icare ngani 250,000 arambwira ati tugira tuyamuhe candata ntaje bujya mu gatondo ka kare nazinduwe na Lolilo mala yaje nukuri ibi bintu sinari kubivuga ariko iciza nuko vyose vyaheze neza Lolilo arambwira ati Spox banasemaga uko escrow mia hutani weza leta pesa yangu unabisikia reka ndabatera inkuru sinzi ko vyose no bivuga ariko yaratera utuntu twanje twose two mu nzu aga televiziyo ventilateur pasi écran utukamera
tuca turagenda kuri zone adushira mu modoka ndamubwira rero bigenze buhoro Aspox mimi nimekonsome pesa nyingi jewe wagiye kunsororera njanye n'abantu bari ba Loriane bajejeje nini n'abandi je sinamenye ibyo ariko biraba kuko je muri Bujabu naragenda nkabaza facture igeze kurangara nkanasororera n'abafiye ntazi hasi ariko akorera abo muri OTB abadame bo muri OTB ariko ndanabona na table rimwe abantu nzi wa YBSP ndababwiye ati akaga facture ni jewe kugira ndabe ko nkwiza za 2000 kuko ntaco bansubitse ahubwo ivyari gusigara naca ndabitwara nyamba ari imivinyu ca ndabitahana muhira Ruriro akanipeleka ku zone tukashwana bo ofete twahuye ari umunyabuyenzi nanje ndumunyabwiza mwese kabisa twese tukana umupeje aravuga ati mutumvikanye rero akazi kaje ariko mu nyuma Ruriro ndibuka ko yavuze ati Spox utegerezwa kufisa ikibazo sinarinda kumenyereye uko jama yaranda yahevye tuca duheza neza vraiment arabisubiza ahubwo aranandihira na 60000 y'undi muntu urabitaho tuca duheza neza arambwiye ati Imana izondi ko je Ruriro je ndumufana wa Ruriro kuva kera ndakana gato donc Ruriro n'umuntu nawe aransanga muri chambrette yiwe je ofisi imyaka nka 12 rero arambwiye ati turengere ivyo dufana bisumbije ivyo dupfa ego rero novuga rero sinzi ko ndiko ndabarambira oya ni bon hama rero kirahera neza ariko iyo yari urabona Louis Mars yavuyemo iyo yari 9 Mars hari samedi jewe nigira ahantu kuraba umwana aba mu Kabondo hama ngenda guteramira ahantu aho yaramaze ukwezi umwana ego ngenda guteramira ahantu ku kabare mfise k'umugambi kuko je ngira ama marketing bahita kuri Do Heritage imbere ya Splash niho nakubitiwe hahandi mwabona na meneka umutwe nakubiswe n'abahindi babiri hamwe n'abarundi bane nagwanye n'abantu batandatu vyagenze gute kugira ngo ni birebire kandi ivyo ngaho muraza kumbo barasinza kubivuga kuko hariho umuntu vyaturutse ko nubaha kandi nababariye ariko wari muri uwo mugambi nyene wo gusororera les dames ariko aho hoho nta n'abadame bari bahari hari umudamu umwe muri ako kabari ndamusororera ariko ntivyarangiye neza hama haba kutumvikana kwa hari ivyo nari navugaye n'umuhindi Robos yatasha ariko bivanye na action bari baje kubona bamfata ukundi nanje sinemera ko bamfata nabi hama tugwanye sinari kugushobora abantu batandatu ndaduza amaboko ariko babandanya bakubita no mu mutwe n'indembo hagira Imana hararengana umuntu uyo muntu araja gutabaza abapolisi bo ku kiraro baraza barantora hama bagukubise yego ndiko ndava amaraso kujya kwa Yezu amaraso yuzuye ni donc n'udufotono tubaha hama ndagenda muri Kira Hospital hari mu bucagucagu bwa Lodis dimanche baranshona banshonye ego banshonye turanagenda novuga ati kumopeje hariya mu Kinindo baratugirira CV ivyo banyagiriza ndabiriha nanje ivyo bari bafitiye barama aho bari aba bahindi ariko baramico bari bakuvuje baramvuje hama baca bampa ico bita nyambari requisition ni lettre ya médecin du gouvernement nategerezwa gutwara muri Kira Hospital kugira ba verifie ko atakibazo ubwonko butashikiriwe hama ndibuka ko ntarasubirayo muri Kira mfise iyo lettre na ordonnance y'imiti bampaye na telefonye patron wo muri Bujabu ndamubwira ati eske murashobora kungurana amafaranga makenje kwivuza rero ngo hari habaye sinamenye ivyo ari vyo kuko yagumya nkwepa yagumya nkwepa hama ico gihe naraciye no ngakwa muvayo ndavyibuka
nje kugurana metre umuvyeyi wanje aramaze kungurana amamiliyoni kandi nkayamusubitse urabitaho hama rero ico gihe narasubiye muri Bujabu ndahubura kandi nari kumwe n'abantu kandi nari ngiriko ndakonsoma ya facture kugira ikwire mvana ngaha n'abantu ba Big Black FM bitwa John Boss n'uwitwa sinibuka John Boss muri Atoko ego turagenda turasangira gakoko niki kuri facture yiwanje hama je ndibuka ko naraye nyene ngaho nyene kuri Bujabu ndindiriye Boss hariho VIP baranjyamitse ahantu heza sinari nzi ariko ufise inkovu ndindiriye ndindiriye ko lendigera nzindukire muri Kira Hospital ariko iyo lendi yageze mbona abapolisi ababosi bo kuri Bujabu bazanye abapolisi baca bavuga ati Spokes twebwe twabwiye ko rumwescro ajya mayera wakonsomye nayo fise kandi ugeze kuri 2 millions wis dabya 2 millions wis gute d'abord 2 millions ntizategerezwa kwi rero sinaronse n'umwanya wo kwisigura baciye banyuriza imodoka banjana kuri Berbe wanashaka barababwira ati uyu muntu sumu escrow d'après camera dos sinari nzi ko nza kubivuga ariko nta kundi ni Berbe niho nari nemerewe sponsor baravuga rero ati uyu muntu sumu escrow d'après camera de surveillance le 6 mars yari kumwe na gouverneur hama ikete giwe turaribona ya demande sponsor kandi twaramuhaye akize de reception ivyo vyose bari babifise hama bamaramara kubona ivyo bari biteze atari ko biri hama kandi kubera bari bafite intumbero gusa yo kumfungisha twari twamaze kubwirana nabi baca baragenda kuri zone Rohero baca baramfungisha yari chef de zone chef de quartier wa zone Rohero umudama araho hama rero ndafungwa ariko ntivyari biciye mu mategeko kuko iyo umuntu yemera amahera ndamufunga ugasaba 48 heures canke ugavuga ati ndashaka kuja kuri banki nkamufungwa ariko je nababaje nuko numva ngo funzwe n'igihangange ngo umuntu ari ngaha nyina ko kabare ntari yinzi neza jewe ndagira ishavu rero kuba ufise igikomere mu mutwe naho nyene kuba ufise umwana wa emu akeneye amata kuba uri kurarenganywa uri mu gasho byaratumye ngirisha vugisha ndavuga amajambo na ka depression niho kazananye hama umuryango ofete abafungwa babaje babanzi abagarde kasho hajye umuntu yamana abafanzi ntashobora kugira nubwo kumbura mu peje yamfunze ashobora kuba afise ibindi vyari vyinyegeje inyuma ariko si bose banyanse murabo wa peje inkuru zarakwiragiye birandikwa ndumva kwa Pacifique nini nahazwe ndumva abanerinat kandi umwe yandika uko ashaka harwandika nabi harwandika neza uri mu gasho umwanya vyatanguriye kumva yuko vraiment no ndarengewe vyatanguye gute wari yumva gute muri wewe ndabyo namenye naravuga amajambo nkavuga ati wumfunze n'umuntu muto kumbura uwo mugambwe atwarana je no ushinga kandi nkaronka abafansi canke vyanse no giruku donc nkatangura kuvuga n'importe quoi donc urazi ko hageze aho umuntu avuze ati jewe bibaye ngombwa nakudeta ndayikubita urumva ko biba bigeze kure hama rero ego hama umuryango warambaye hafi haraje abantu batandukanye nkiri mu gasho ndabona bacana ko abapatiri abamasera abapasteri inshuti y'umuryango ivyo byose vyarerekanye ko Spokes kumbura atari umwesco hama umuryango urafasha shimire cyane Manirama Redempteur yashoboye kunkuzayo hama na Maser yabonye neza ko shora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe acanjana kwa Dr Sakubu hama umudoktere n'umuneo-psychiatre aravuga ati uyu muhungu atanyoye imiti vyihuta
muramutorera kwa Rojanti nivyo vyahavuye biba hama ngiye hariya hose nagumye mpura n'Imana kwa Rojanti donc narabona abantu kuntu banyitaho cyane kugira nkire vuba vyaramfashije ko kuba ntanywa kumbure ibiyarwa mutwe ijya miti ego yarashize ku gihe hama namazeyo 3 semaines ndataha ndasubirayo kugirisha control après une semaine baca barancura barambwira ati taha wakiza ariko ugenda ufata imiti. Yes. Ukiva mugasho kuri zone ugenda kwa Rojanti muri wewe eske wariyumva warumva aho ugeze? Nari umuntu ndinda mvuga n'importe quoi hama fisi shavu ry'umuntu wari wese nawe ndakubonye narashura kukubwira uko nshatse ariko vraiment kugwara bibaho kandi no gukira birashoboka. Yes, ugishikayo abantu bashobora kuvuza amajambo atandukanye hari abantu baje kukuramutsa muri fotozanya abantu bavuga ati bon Spox yasaze wageze kwa Rojanti ariko arafata imiti bivaye n'amafoto abantu babona barabona ko vraiment ikizere cyamaze gutakara kuri Spox. Ibihe wari urimo ukimara gushaka kwa Rojanti ningene aho ruhumva bahavuga vyari bihe bimeze gute muri we mu mutima wawe bwite? Nkimara gutora ubwenge neza bo abantu bose bazana n'igihe kumbure vyari nari nkigwaye cyane abantu bose bazana arababona basimbizi bakoresha umwanya ba Melanine Boy ba Pasteur Audrine ba Obelix n'abandi mutazi wo mu muryango abantu bose bashika narabamenye sinibuka vyose twayaga ariko hama je ngimara gutora ubwenge utaragutora kwanza muri wewe esprit muri wewe yawe muri wewe bwite nkene kumenya ame yawe wiganiriza iki kumvure hano nkahajya narigeze gucika intege ndaryama ndavuga ati none man aha ni ushatse ko ndangiriza nakoze ikibi cyahe cotuma dondibuka bahaciye basalji nkaraba bo tugwaranye abantu peut-être bameze nabi baremvye cyane ndavuga ati man nkura aha hantu natunzwe n'indirimbo zibiri ko ngihe manu mutsi mugatera kimara amazinda nzoyiratsa buri munsi nzoyisenga nzoyiririmba nzoyikorera nzoyibera imbutimera kuba imbutimera urumva icarico ntegerezwa ko zoba imbutimera jewe ko navuye hariya hantu hama ko ngihema abanyivye abancafuje n'ibindi byose ntaco bintwaye ego hari indirimbo Protector ya MTC nkunda hariho na niwe bozowe izo ndirimbo erega haragera n'igihe ijwi ricishika ugananirwa kuvuga kubera ijya miti hari igihe igukonya ururimi rugasoka ugacira inkonda bikanka nyene ivyo bihe byose urabibayemo yabibayemo vraiment ariko Imana yarankijije kandi ndafise ama attestation médicale ngaha yo kwa Rojanti n'yo kwa uyo mu neopsychiatre Dr Saku vyemeza ko nakize nta ni meeting ifata vyemeza yuko ubunye ukomeye abandi barafata imiti 2 ans 3 ans baguma bafata ariko jewe barambwiye ati hagarika umeze neza. Yes, wa wundi yarahega kuronka ikibondo wa wundi yarahezagiwe ariko wa Rojanti umwana umwimvira ko gute hamwe n'umugore ni narabakumbura cyane mugasho yaraje ariko kwa Rojanti peut-être vyari bigoye kwiyunguruza kandi ego jewe vraiment nashikambwira abarundi bose nta muntu numwe nari umuhari ngo niyaje kundaba ndabatahura ahubwo ndazi ko hariho benshi bataje ariko banshize ku mutima baransengera hama nshimire Masterland na groupe baba baragize ibintu byo gukotiza uburyo bwarashitse n'abandi batandukanye n'ababandanya b'amapole gushika no munsi na cyane rero abantu bantahuye urabona ko hari abatantahuye kamfungisha bakanyita umweso me hariho abo izo za arena za EGM zanzi za Maribu canke za Coffee Planet peut-être ahantu dufise utudeni nararegiraniza nta numwe yamfashe nabi kandi nkize barambwiye ati
tekana na Lolilo na Fizo na Fizo ndamufitiye ideni yarambwiye ati naramwandikiye nkitora telefone ati Fizo warumfite ivyanshikiye hama pardon vyagenze ukarambwira ati nashaka ndakubwire Spox ko wenda kuzi kuva kera hama je ntaha agaciro ivy'abantu bavuga hama ati tekana gikuru nuko wakize ati hamisi ntisakaye na Jevyo nawe nyene vyaramushikiye mu Rwanda hose murazi bamwagiriza ibi nibi ego abantu benshi bako dukurikirana ikibazo bariko bariyumvira niki Spox yasororera abo bakenyezi kubera iki ahaciye hose agendera basororera ayo mafaranga yarayiki yari kuza kandi gufasha igikandi kwe kiyumviriye abakenyezi nivyo twari mu kwezi kwabo mugabo kuri gumasororera abakenyezi hababonye hose no injira ngahandaza kuri facture yawe injira ngahandaza kuri L'evenement igihe itangura iyi abakenyezi bubaho imaze imyaka 3 igihe itangura yavuga abakenyezi bo muri entertainment mwubahwe mugiye kuri Dushi Entertainment murashobora nagendagira utu evenement canke utuganiro dutandukanye hama no mu ntumbero no mu ikete canke intumbero ya evenement navuga ko atamukenyezi numwe wo muri entertainment Louis Mars yorengana atariye brochette ni fana urabitahura l'evenement mbere rega yari kubera ngaho kwa Muvaye hari muri 2022 urabitahura so rero novuga nti intumbero abakenyezi barashoboye hama turazi ko umuziki atacutanga kinini hama ikindi naco birababaje nka Bicobra yiriwe mu nzu Louis Mars naho toba yaronse aho bamutumira mu kirori basi yumve ko ari umunsi wiwe ashobore gusohoka ajye akanyama n'akayeri canke n'agafana hama l'evenement mu bisanzwe ntiyari Louis Mars gwari urugendo ntanguye hama le 31 Mars twari kongera gucelebratinga ego ayo mahirwe ntiyabonetse yuko celebratinga imigambi yawe ni yihe yuno musi ndi muri pause gatoyi uno mwaka naciye mfata ikonje ndiko ndagerageza kuraba ivyo abandi bakora na jewe hari ivyo nkiriko ndasubiza mu mwanya kuko naho nakize birasaba ko ubuzima tuzobwiruka ko ariko igikuru n'amagara no kugenda buhoro buhoro twaraburondeye twarubatse amazina hari gihe rero hari naho Imana yaducishije muri ivyo kugira turonka ikibanza cacu ntitube tuciruka ku bantu ahubwo abantu babona ico badushoboye baturondere ego rero kandi genda za gusubiza inyuma gose mu ndirimbo za kera wagiye baririmba abantu benshi bakunze kubyo Spox yari yarifatiye imitima y'abantu benshi hari mu ndirimbo igihe mama yitaba Imana siko nabisanze tuyibutanye kwanza ku munsi wo guca ku mazi inshuti nyinshi nazi zariyemeje kuzomfasha n'izindi ntarisanzwe nzi nazo nyene ziremera kunyitaho ariko uko nari ndabiteze siko nabisanze ahubwo nasanze inshuti ya mbere ari Imana yonyene nta wundi muntu ariko aranyohe indiro ikindi gitero kivuga gute igihe mama yitaba Imana ndavyibuka nari muto cane sinigeze menya icari cashitse ariko nari yumvamo ko hari gihindutse nagiye kubimenya maze kabiri ntamubona niho bambwira ko atakiriho ego ndashaka kumenya ibihe wari urimo kiriya gihe bimeze gute kuko ni Spox
eban yari umuntu munini nya cyane Spox yari umuntu ameze gute je vraiment hajya burya natanguye gushaka kuririmba kuva kera mu myaka ya 2006 hakiri wa Jeremy Menya Media Studio ariko nivyakunze nabikora niba ndi ku ishuri hama ndabivamwo nja mu bindi ubu DJ aha kumutanga twari dusaga studio bo koko gurisha imiziki niho twagenda turahurana ba 90 turagira ibintu vy'ama management niko no bivuga yari jewe no mu Grand Frère yitwa Redempteur nako ga studio twari twaguriye ba DJ Kikas mwijabe hama turabona impano muri ba Prizi ba 90 barabasani bo mu ma Bluetooth ico gihe turavuga ati reka twegere twari dufite udufaranga dukeyi tukegera ba Yan Santana ababitwa ba Brespore kuri CCIB ico gihe niyo yari gezweho cyane twabwira ati aba basore ni mubafashe hama turatunganya n'igiteramo ca mbere cabereye kuri Iga ASBR ngaha mu Kigobe aho twifashishije de Kazin niyo yari gezweho Rarijo hamwe rero naba 90 naba Prizi bari nk'aba coming muri de Kazin harimo Araflo ego Araflo Shan Queen na Bamso umuntu yagiye gukizwa urumva rero ndiko ndakubwira aho navuye uca wumva n'ibintu byo gutunganya ibiteramo canke dushi entertainment aho yazananye aho rero twaratunganyije ibiteramo nyuma uyo Grand Frère araronka n'amadiri menshi yo gutunganya amakermes hama je nari mu DJ hama 2013 ngomba guheza ishuri niho novuga ati nagarutse mu muziki cankorana ijya ndirimbo na 90 fitwa ndatemutse kanda gutera inkuru rero ijya ndirimbo yasohotse niga mu 8 yes narayikunda cyane kandi naciye nyobegwa kweri yego ijya rero ni na version ya kabiri burya version ya mbere twari batatu ya version ya mbere twari kumwe na Prizi muri babiri turayikorera muri studio ari 90 ya dutijaga carte son rabona mere wewe yari kiramvu yes hama rero indirimbo iraryoha ariko baraduhanura batari bake ati ni muyijane muri studio ya bien ariko Prizi ntiya nyorohereje cyane ku marandevous ntitwahuje hama ico gihe ndagenda kwa DJ Goz wasigaye ari muri New York muri America DJ Goz yakorera mu Kamenge abandi bamuzwi izina rya Olivier niho yaciye ayinkorera iyo ndirimbo ndibukana muri 25000 hama na 90 faraza avuye kumutangaraza mu Kamenge arashiramwe amajwi muri 20 minutes yansi mistari muri 20 minutes 20 minutes hama tuca turayikora indirimbo irasohoka ija kuri RFM yari radio igitangure kirishasha muri 2013 ego vraiment kandi vraiment hajya je ni RFM namashimira ko yangize umuntu hajya indirimbo ndatemutse bya yamenyekanye bya kuri RFM kuri FM gusumba ego haciye hazana Bonesha na za isanganiro ziramfasha ba David Carmel ba Christian Xavier ariko vraiment sinzo kwibagira umuntu umwe w'umuteknicien wo kuri RFM yamfashije ubwa mbere nayijana ku masede ako gasede nkaca ndakandika kwizina hamwe ni numero do telefone niyo nyandikiye ka message gasanzwe ahanda ndondera kuri Facebook ambwira ati indirimbo yawe ni nziza tugomba tangure kuyivutsa vraiment Jesse na Negrisha promo naratwara indirimbo ku radio yose hama igitangaje nuko na zangozi hariho za RPA ngozi zande umuco nararungika kuri Volcano gasede nka karira 2000 hama rero vraiment 2013 imigisha y'ama6 irangwako muri 2012 hari 90 tuja kumuraba makermesi yose sinemera ko gukundwa bibaho nkuko navuga ati umutipe n'umufrimason ariko nanje ntangoye kugira makermesi surtout nibuka ko kermesi yanyugururiye imiryango iriko no kuri indundi yitwa ni kermesi nakoreye kuri lycée municipal Rohero bampemvye 50000 haje umukuzine yitwa Elsi arambwira ati dufashe dushe
dufashe vraiment ico gihe ngo bari batumiye nyamba ari Prophet Voice na Matabaro baravuga ati bro nituzoronka abantu ati dufashe wowe ni ugezweho baca baramasenkani bayampereye aya kuri kioske aya muri ville hamaca ndagenda gusa baje kuntora na Prado iki barafata neza ico gihe vraiment niho naciye ndonka yandi madil za JB nakora amakermesi nk'atatu ku munsi amakermesi atatu kandi kagiye amakermesi nkava kuri JB nkaja kuri Yene duhuye na Sadbina Black G nkacanja aho bita nyamba ari kuri etage kwa ba Bface urumva vraiment nari ngezweho gukundwa birabaho yes indirimbo ndatemutse yabaye indirimbo yabaye nini nyavrama abantu benshi barayikunze abantu benshi nukuvuga ko mu ntara zose zitandukanye indirimbo yarabaye hit yego bikiba nka Spox muratavyo yaramenyereye yavyakiriye gute je nahaye icubahira Imana nagumye nsaba ko ntazoborerwa n'ama 6 donc nzogumenisha bugufi tuyage n'abantu yego kandi niko vyagenze vraiment yes tuyukanye kwa ndatemutse en fait nshaka ko tuza kuma tuziririmbana indirimbo abantu bamenye gose kugira ngo bakumbure Spox uvuye home nahora muri chômage shitse school kuraba fishaje narinzi ko nzokoraho peshaje none ivyo mbonye sanzari dommage sinibaza ko bo babihenze ndabizi neza yuko natemutse nanguye kwicuza ku mafutsi nakoze nanguye kwicuza ku mafutsi nakoze abo twiganye bose baransize sigaye nicuza kubibi nakoze imyaka iragiye ivy'isi birangoye jewe mbaye uwande nabikoreye iki nungutse iki uyu mwaka n'amaziki ku bavyeyi nzoyagiki ubu ndatemutse yego indirimbo yabaye nini cyane gose reka nshimire 90 cyo gihe yarakorana ama collab n'abandi baririmbye ariko ntiyemera clip ariko ndibuka ko ari je yibi yakabanga arambwiye ati Spox je après exit sinzo ndi mu Burundi kandi nzogaruka ntevye itegure dukore clip candafashwa n'uwitwa Johnny B yari producteur director wanje aramfasha turakora clip SOS turavanga SOS Saint Esprit turavanga na image twari dufise ya filme twariko turategura hajya na Tifa Gegari 2013 ageza juillet 2013 kwandikiye ndimbo 2013 agiheza gukora exeta yaciye again n'amanota nayo yarindi uramaze imyaka 9 atari mu Burundi yego cyane imyaka ni mike cyane imyaka ni mike Nantif turagukumbuye mu Burundi yego haro n'abandi vraiment noshimira ndakunda gushima abo ba David Carmel bande ba Christian Savia ariko na Landry Mugisha Landry Mugisha ndibuka ko yariko araheraheza kariyere yiwe y'umwuga wo kumesha amakuru ariko arafunda akeza ariko yarampamagaye arambwiye ati Spox dukorana ikiganiro hama nari kubabara cyane iyo ntajya 6 za Landry Mugisha kuri CCIP ndabishima cyane gadushimira abantu bose bashigikiye umuziki ndundi nuno munsi umuziki kandi ukabucagutse gose utegura top 7 Dudu na Big Fizzo nibo bashoboye kuba kuronka ubwo bushimwe yari ibihumbi amajanindwe ariko ico gendo bakana cyo nagize makinga bati vya vrai aba nibo bakoze muri gospel aba nibo ni Dudu niyo yakoze muri sekira vya vrai Big Fizzo niyo yakoze canke yabiyumviriye kubera ko batari ngaha mu Burundi ayo mafaranga batazoza kuyamusaba Dudu amafaranga arayamuhaye nivyo Big Fizzo turumva yuko warayamuheraniye oya sinayamuheraniye nawe nyene ico no kubwira bose barayaronse reka ndabikubwire aya Dudu yaje gutora hasko yaranyandikiye naho nigenda yamuha niwe manager wiwe Fizzo nawe aya mbere la moitié yaje gutora usanzwe ari umu assistant wa manager yitwa Celeste ndibukana yamuhaye le 14 février 350,000 urumva hacasigara inusu kandi iyo nusu ndamaze kuyige wibaza ngo namahera menshi namufitiye Fizzo ni nka 50,000 kubera ko ati ndafisa agapamwe yagira yagabanya bukebuke tugahura aho dusangirira
nkamugabanya nkamubaza wicaye he ko ndose 100 nkaca ndabimushira Big Fizo aho niyo heba vraiment ahebiki na mahera kandi abafanzi biwe baramutoye baramutoye oya acha bitu byako uvindi diaspora ntuduteranye uvindi diaspora oya obo yaranambwiye ati Ales amahera ahuzo yaro ahubwo nagushigikira nawe erega ramaze kunshigikira no top 10 ntiyabaye mu manager ntiyabaye mu parrain aga Bantu Boy gasponsoriza Natasha gatsinda birabaho ivyo vyose byarabaye urugendo ni warobayemwo waratanguye nka spokesman abantu baramukunze mu nyuma muri uyu mwaka nyene arahura n'ivyago arafungwa araja kwa Rojanti abantu bavuga ko Spox yasaze Spox n'umuescro Spox n'ibindi amajambo menshi yaravuzwe uru rugendo rwakwigishije iki nka Spox hama nakaye kazoza kawe uri kugategura gute urugendo muri rusanga cyo vyanyigishije abantu si beza hama narabonye abansi n'abakunzi kandi vraiment bose ndabakunda n'abansi nukuri ndabakunda kuko iyo batabaho jewe nshimire cyane n'abashoboye kumpeba muri bino bihe nyene ndi mu bibazo kuko nyamba warizeye ko ndumu escrow warunzi ncambona hariho abantu bandondera kuko meze neza urabitahura ariko reka dushake dufate ko ari byo reka dushake dufate ko ari byo ko ndumu escrow je vraiment sindumwiranda ariko kandi ndemeza vraiment ko nari umwescro kuko je ndavye abantu twakoranye nk'uyu vubare canke okay ama publicité nakoze abantu bose tuvana neza abantu bose tuvana nta unyagiriza ideni hamideni nta uburi ideni umugabo arengwa n'ideni sinzi ko ariko babivuga hama rero oya ariko uyu mugabo sindabashigike je ntatwa abandi njya urabona ari umugabo bebe muramubona njya laguca nkinga none ninde vraiment ngivyiwe ufite ubuzima bwiza ni je vraiment ndiha hama rero narinzi ko nzova hariya ngakira abantu batakinyizera banyita umusazi banyita umwescro ariko Imana yarabikoze yarakoreye mu bantu namwebwe kuba mumpaye kino kiganiro kumbura abantu baraza kubona ukuri reka mbwira umuntu yitwa Nelinat nk'ubu no mwishuza 40 million yo yam nk'ubu ko ramusize kuri Bujaboom ndamucungishije akarere nk'ubu osanga izo 2 million wisari we yaziriye zose uravyumva vraiment Nelinat nukuri vraiment yego uno munsi nkuko ariko bivuga abantu benshi biragoye ko bizera umuntu azi ko yasaze yitwa ko yasaze yagiye kwa Rojanti yagwaye mu mutwe biragoye ko dusubira kwizera uri kutegura gute icizere cyawe mu bantu kandi niko navyibaza ariko naramaze kubona sivyo ndafise amatestation médicale yemeza ko nakize hama abantu benshi bagendana ubumuga bwo mu mutwe hajya twese tugendana ingwara sinovuga ngo turasara n'amadogre dusumbana ni benshi banywa ijyami dufatire nko kwa Nelinat ubona ko meye neza mu mutwe ambabarire frère ugiye uja ku psychologue cyangwa uja kwa Rojanti ntibo musiga erega rero hari abantu bita ko arabasazi atarabasatsi ofete ibi bitoro byonyene byose arisha abantu urumva ofete ubuzima tugoye bwose ofete rero je nuhanura abantu bicishe bugufi baje kubaganga basuzumisha amagara yabo urazi kwita umuntu umusazi ari uri umusazi urumva vraiment ni problem yego ibyo byarabaye ariko kandi nibaza yuko umugambi wose uhaba cyangwa ikintu cyose kihaba no kubw'umugambi w'Imana bazi ko byakwigishije uyu mwaka ni watwaro wa pose dusubira mu mwaka wa 2025 yego abantu bagushigikiye abantu bakuvuze nabi ijambo rimwe kuri bo dusoze gene cyacu ndabashimiye cyane mwese mwarakoze nukuri washatse kunyica sinapfuye waryohewe ko nakize nukuri narakize kandi sabe nimbabazi peut-être ku ma comportement nerekana ariko byari bitahuritse bivanye na itawarurimo stress zashobora gutuma umuntu adeprima muzobibona ni buhoro buhoro sivyo kandi nashaka ndababwire
zino ni ingwara ziguma zigaruka iyo wifashe nabi ni vya bindi bita kuhoshita ariko wirinda ikintu kiguha stress je nta stress ngifise mu buzima twizere ko utazogaruka sport nukuri ntibizogaruka imana yarabikoze ntibizogaruka turi muri 2024 imana idufashe ego ibi bintu vyabaye byitwa ko sport yasaze ntibizosubira kugaruka nukuri ndizeye mu izina rya Yesu efate Yesu niwe muganga mukuru niwe muavoka mukuru niwe mucamanza bo jewe narakize kandi ubu narabaye ndi strong than before yes ego imana ibiherwe icubahiro twizere kandi ko bizogenda neza ndagushimira cyane kubwo yashoboye kuduhereza twari dukumburanye kandi murakoze cyane Magic TV nukuri ndaryohewe Scott Franik turamutse ba Elsie ba Bella ba Ange Minouche team yose ya Magic TV murakoze yes merci beaucoup mwege musema ko duhurikirana waravyuhiniganiro DDB à la fin ya spokesman umuvugizi canke Eric dushime nibyo yego dushimira Imana yes dushimira Imana ndabashimira cyane namwebwe mwebwe musema dukurikiranye asante sana